je nabivuze c'est la réalité il faut ko abantu bamenya kuvuga la réalité sinoja kubesha abarundi muri batera bazokubita twe twenyine none gashaka twavuye muri Masisi nabaho Masisi tushika muri Goma tuva muri Goma tuje Bukavu tuva muri Bukavu tugeze ni hehe Kamanyola yes jewe mvuga ivyi wanje iyo turi nkabona avance yawe ko ragwana nabo kugira sinda bavuye ngo mama wanje no wanda bashigikiye nabo shigikiye kwiramye ingwana ihagarara yumvire tusi baciye babasunika basunikirwa hose bamwe urumva suppose ko FDLR hariya wazareno ngaha arme Burundi ngaha FARDC ngaha ingwana ikaza isunika je navuze umuriro ukurikira ahasigaye igisaka uno musi umubano uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda aho uzekigira cyambere cy'umukuru w'igihugu ubona gute jewe quand j'étais vice-président de la République nagerageje aho nshoboye kugira ngo ngiye mu nama hari amafoto benshi mwavuga ndi hagaze na Kagame abandi bakavuga abandi bakanduka je ni mu nama ndakumubwira nawe yenda nkamubwira kuko je suis pas prêt à fuir quelqu'un je préfère que tuvugane nkamubwira icyo jera ntuma kuramutsa umukuru w'igihugu yego yanuma ati president washiki Burundi umunda mukiriza coup d'état de 2015 ndayizobaho byarabahize byaraheze kudeta ya ntibyaheze kandi ariyo nkwezi y'amarere uno munsi kuba jewe ndakubwira si c'était moi tournons la page je tourne la page pour construire l'avenir nkeneye ko abari huno munsi batazisubira abapfuye barapfuye abarundi yabo bose tuje hamwe tuje mu isengero tubasengere mutima mweranda abakiri mu rwami bwabo c'est ça la solution ndakubwiza kuri zala magufu ushaka yose ntaco zohindura bo ano ibivuga bya 2015 coup d'état yabaye jewe ndi kumwe na président de la République en Tanzanie avec Révérien nous étions ensemble nous avons géré ensemble j'étais le chef de cabinet adjoint du vice-président mais est-ce que ukonze uko bimeze bajya bagize les actions il y avait d'autres mubwiraze hariho benshi nkatwicaranye bagize coup d'état mugabo turi kumwe twe turakorana uyakoze iki muri analyse Apotre Isidore Mbayahaga sanza kurikana bya politiki hagufi yagize impamvu abakoze coup d'état mu Burundi badashaka gutangwa nuko u Rwanda gonyene hari kuco bigoba gwiyagiriza muri coup d'état yabaye nk'umuntu muri ico gihe yari ahari uzi ivyari bihari byose kuri nuko sinzi sinshobora kuvuga un autre pays ucanke Mbayahaga le Rwanda ibamwo itabamwo c'est aux enquêtes je te dis clairement moi j'ai rencontré le président du Rwanda sur muri Gabon ati président m'a dit Gaston none byose muvuga ko ari jewe j'ai dit ça avec lui comment se fait-il ati mbwira ingene muvuga ko ari jewe nagiye gutera hariya naha Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza rakomeze neza murasumiriwe cyane mwaramutse bivana nkwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandakaze wose kwekana ni mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya barabunda vuga mu Manti Nabi Saudite abari Dubai mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi numunsi udasanzwe kandi atagira amayogira umutumire adasanzwe. Numwe mu bantu musanzwe mukunda numwe mu bantu mwakunze kuva kera gushika nuno munsi yitwa Honorable Gaston Sindimwo muramuzi muramukunda reka tumwakire amatwage byinshi bitandukanye ku rugendo rwiwe ndetse n'ibindi byinshi bimaze iminsi biriko ravuga muri no minsi nyene turabahaye ikaze ndabahaye ikaze bamesha makuru yego abanda baramukije aramutsa abakurikira bose yego nga mu Burundi kwisi yose kaba nabo nyene ndabaramukije amahoro y'Imana nkaba nifuza ko dusangira kino kiyago yego kibagwe neza yego Honorable Gaston Sindimwo umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu wakira gute iyo wibutse ko uri ico wabaye
n'umusuru udasanzwe jewe sinovuga ko ndi mu bantu bakomeye mu gihugu ndi umwe mu banyagihugu b'ico gihugu kuko gukomera kuva ku Mana nimba nitwa gutya nibakwe Imana yampaye hanyuma nkaba umwe mu banyepolitike b'igihugu nk'abandi bose sinovuga ngo ndakomeye kuko nta muntu akomera Imana yaguha kugukomera urakomera irakomeye kugira amagara meza ntibivuga ko ukomeye kuko ukomeye gusumba abandi jewe ndi umwe mu banyagihugu nk'abandi bose nagize amahirwe yuko Imana impindurira izina gusa mugabo Imana iguhindura izina mu nyuma uragaruka ugasubira hahandi umunyagihugu nkawe yego yes uno munsi tuza kuyaga byinshi bitandukanye aho tuza kuyaga no majamo amwe washikirije kuri televiziyo Isanganiro ariko kandi mbere ko tuza kuvyinjiramo kwanza uno munsi turi mu gihe cy'amatora bega ko Gaston Sindimwo tabo turamubona bimeze gute jewe no munsi matora sindimwo mugabo matora ndimwo kuko simbeshere nashigikiye umugambwe witwa CDP umugambwe w'inseruka rukambi umugambwe benshi bavuga ko ari mushasha kubera ndi muri wo oya umugambwe wari usanzwe uriho nifuje gukomeza guha inguvu kugira ngo uje ku rugero rw'indi migambwe nico gituma mpamagarira urwaruka sinzi ko wabibonye abo twashize imbere si abantu bangana na Sindimwo twashize imbere urwaruka rushobora guhindura ibintu kuko ushobora kuba umushinga amateka imyaka 10-15 ngo habe ikintu uzanya gishasha jewe rero nashigikiye urwaruka ndiko ndarushigikira kugira ngo urwaruka ruze rusahirize umukuru w'igihugu no munsi mukuru w'igihugu urumva ariko aravuga ko abo bakorana bagize gute ingorane ndiko mforumu ubwo gwaruka ruze muri iyo myaka ibiri mukuru w'igihugu afise yo kurongora igihugu rumushigikire intumbero vision mukuru w'igihugu haboneke abashobora kwishira mu ngiro kugira umukuru w'igihugu nasubire kwidogera abakozi biwe yes bo abantu benshi nuvuze ko kwari badati kubeka ino honorable tago turamubona mu gihe twari tuzi yuko matora yaherutse mu mwaka wa 2020 yari umuntu koko ashushe ubona yuko vraiment afise amahirwe menshi ariko uyu mwaka ko tutamubonye benshi bagize amakenga gose akibadatisha nkebo yara zibijwe yaje kuzibizwa bo nivyo ntibashatse yuko nja mu matora nko ku rutonde babigize cour constitutionnelle senior yavyemeye cour constitutionnelle yavuga ati okay niyo jako jewe rero njako nta jako je n'umunyepolitike je sindi muvuga butumwa sindi mu mudandaza w'iyeri je n'umunyepolitike je ntagiye ko ntaco bintwara ese nova ko abo twashize ko kugira bahindura ibintu igakunda ntakindi hobi kibya duhindura urazuraba list ya CDP nta ufise imyaka 50 atari umwe twashize imbere twashize mwebwe kugira ngo ivyatunaniye murabe ko modukorera mu ngata hama natwe abavyeyi tume tugira gute tugira regulation tubafasha tugira gute ibintu bigende neza ugwaruka bashobora gutwara igihugu neza cyane gose namwe ndababwira ntawe bitabera bite bagushika ariko iyo bishitseho niyo bishitse abitwara none President wa Burkina Faso angana gutafya imyaka ingana gute 30 none wofise 40 bingaho ugirishike 50 ntishobora ndakuba karore micombera yitwa akombye bagaza yitwa akombye bari bakiri bato voilà agwa gasore bose ubutore iburayi imyaka yego yes ngomba tugaruke mu kiganiro wakoze kuri Isanganiro aho washikirije amajambo amwe mu bantu benshi ashoboye kugira ubwo baravuga ati sabwe bigenze gute kugira ngo uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ashoboye kuvuga amajambo nk'aya mu kiganiro twakoze numwe mu bagenzi bawe Somambike Apotre Isidoni Mbayahaga ntiyashimishijwe n'ivyo wavuze azakiriye bo ubwamene ubwa nta muntu Somambike abaho azo ariko arakubesha oya nazo umugenzi nibisanzwe ntibishobora kubura mugabo uva mu Somambike c'est autre chose icyo nakubwira nuko jewe nabe ko n'umunyepolitike kandi kuba narabaye vice president de la République nibimbuza ko mu mutwe mba mfutika nuko mu mutwe bise uburenganzira bwo kugira analyse
uko ndavyumva uko umutima wanje uvyumva ntushake ko ndavyumva nkuko uvyumva yego icyo gituma nta numwe nshobora kuvuga ngo naka no uko ujya vyumva navuga uko avyumva navuga uko je navyumva jewe uko ndavyumva jewe ndi ngaha nk'umuntu akunda igihugu nifuza ko igihugu kimera neza jewe ubwa mbere sinigeze mvuga yuko abarundi bariko bagwana n'umugwi naka no navuze ko abarundi bagiye gufasha igihugu ca Kongo hariho n'iyindi migwi iri kwifasha igihugu ca Kongo mwese muri secteur yiwe birabasha mugabo jewe nka jewe ndagira analyse kugira dukingire ubwa mbere dukebure abategetsi dukingira abarundi kugira ngo ntitugwe mu isangano nico njejwe conyene ndagwa karorero 2016 nabwiye abarundi abajene mwebwe la récréation est terminée je l'assume vous la récréation terminée est-ce que la récréation ntiyabaye terminée iyo ntabivuga mwari kubandanya akajagari mwari guhona sivyo none mugo quand j'ai dit la récréation est terminée hari abaryohewe hari abandi babihiwe ibi ngoragurisha mais il y a la récréation est terminée et c'est vrai la récréation qui hayihera l'opération yabaye Cibitoke Mutakura ça a été une opération propre sans dégâts parce que j'ai mis en garde ivyo gufina vyaheze n'ubundi nico tujejwe wewe uvyemera uno munsi urabihakana ukabona ko navuze nabi ejo uzobora ko nabivuze neza ni ku nyungu y'igihugu igisirikare cy'igihugu cyacu cy'u Burundi urakizi ubuhanga inguvu zacu aho dagiye giragenda kugwana ahandi hasagiye hatandukanye ni igiki oba wari wishimikirije kugira ngo wumve yuko igisirikare gishobora gukubitwa mu gihugu ca Kongo yewe sinavuze ko gishobora gukubitwa yashobora kuneshwa kuko mu rugamba gose haraba washobora kuganya bataille cyangwa ukananirwa bataille ukaganya la guerre rero ce n'est pas seulement les armes la politique peut gagner la guerre rero mvuga nti il faut que la politique gagne la guerre il faut faire en sorte que les armes se taisent ngaha kugira nkebure naka yuko ibigwanisho bikiri umuriro vyohagarara alors là c'est la politique qui aura gagné jewe tuzokumva ngo navuze naka nous saluons les efforts de l'armée burundaise nous saluons la bravoure de l'armée burundaise mais quand vous êtes dans une situation X, Y, Z, vous tirez les conclusions. Aujourd'hui, l'armée burundaise était à Massissi. Maintenant, elle est à la porte de la maison. Qui qu'il soit, bari bagwana kwabo, abandu kwabo, birabasha, sindabaraba. Eka, abazarendo, aba FARDC, n'intera hamwe kuko ngenda kwazi kibazo intera hamwe nizi ko zakora muri Kongo nishura oya nyishura neza FARDC nikiragora muri Kongo wazene nikiragora muri Kenya natwe twagiye gushigikira Kongo igisirikare ca Kongo sivyo none bazodutera twebwe bareke gutera FARDC bazodutera twebwe bareke gutera wazarene bazodutera twebwe bareke gutera FDLR bateye bazotera abandi bazoterera hamwe vugisha ukuri wewe vunyishura wewe nyine boterera hamwe nde nande abo bose bari hamwe ico gisirikare sije nabivuze c'est la réalité il faut qu'abantu bamenya kuvuga la réalité sinoja kubesha abarundi muri batera bazokubita twenyine none gashaka twavuye muri Masisi nabaho Masisi tushika muri Goma tuva muri Goma tuji Bukavu tuva muri Bukavu tugeze ni hehe Kamanyola just jewe mvuga ivyo wanje jewe ndi leader cyandaba
iyo navuye gushika aha ni igiki cohumuriza abo ndongoye ni igiki cohumuriza ingabo zanje nakubwira ikintu kimwe la guerre je répète la guerre coûte plus cher et trop cher même plus que la paix amahera ndiko ndakoresha mu kugira ngwane nokoresha entière ou en quart kugarukana amahoro byokunda nta kintu na kimwe kidashoboka kugira ngo amahoro agaruke rero Kabila il était président moi j'étais vice-président on s'est vu plusieurs fois dans des réunions mugabo igihe yarasugerejwe il a pu réajuster à temps on a fait 1 plus 4 au Burundi on a fait 1 plus 2 vice-premier vice-président deuxième vice-président c'était des arrangements pour qu'il y ait la paix izo arrangements zose zobura gutekeboneka mo les Congolais meurent les Burundais meurent urashobora kuvuga ngo je si musoda eka si musoda gira analyse ugiye mu ngwano hariyo gupfa nico bemeye yego nta ngwano baterana amatomate nta ngwano baterana ibisabisho baterana amabondo amabombe nayo girane arahitana abantu uko nukuri ushaka kukumva ukumva mugabo nukuri Yesu rozaga kwesha Burundi ngo iki niki no wibaza ko ari kubera iki amahoro yananiranye kuboneka muri kano karere kacu ijya ngwano si gwaje si y'abarundi si y'abanyafrika ni ngwano c'est une guerre par procuration igihe rero hari ngwano par procuration comment on a tué Rwagasore comment on a tué Ndadaye comment on a tué Lumumba comment on a tué Sankara ce n'est pas une affaire des Africains iyo ngwano les impérialistes si vous voulez nous utilisent pour faire la guerre avec mon voisin. Nous utilisent pour faire la guerre avec mon compatriote. Donc, c'est à nous de voir réellement ce que nous voulons. Je veux vraiment ningaha nk'umunyepolitiki nkebura uyu canke uwundi. Kandi mu byo nkebura ushatse uravyuma canke ntuvyumve. Mugabo nakubwiye en 2016 pour rétablir la paix au Burundi, il a fallu que tuvugishe ukuri. Nurabe ngo jewe nshikiye naka nshikira. Quand j'ai prononcé c'est fini, la récréation est terminée, vous avez fait trop de commentaires. D'autres ont fait plusieurs commentaires. Kuko utashaka kumva ico. Mugabo no munsi, j'ai protégé les visimères à cette époque-là et l'histoire izobivuga musutaruye. Niko novuga yuko uno munsi rero rutinye kuvuga ico ushobora gukebura abarundi igihugu ngo nuko igitsure canaka ni canaka je ndavuga uko ndavyumva nawe uravuga uko vyumva Imana gusa nizogira ante izobitwereka ejo muri ico kiganiro où j'ai vu trop de commentaires bon les journalistes mufata ijambo likwendereza ijambo ryabeneje benshi c'est le Burundi et FDLR. Je savais interesse. Burundi ruko na FDLR. Sinavuze ko Burundi na FDLR bari kumwe. Oya bose bagiye gutabara Kongo. FDLR ntibagiye gutabara ariko. Nibyo ariko aragwana. FDLR bahuye. Yari isanzwe irimo. Mugo muri yo ngwano y'ikiranda ikiratabara kuko ingwano si yayo. Sivyo? Yego. Ku bantu mutavyumva kumwe batagutahura bakumva yuko koko uri kuraca kubiri kumbure n'iterambere ry'igihugu cyacu. Uzakira gute? Yewe bon, jewe mvuga analyse. Iyi analyse ngize wewe urashaka kwigira ukwawe. Hanyuma jewe sindiko ndatwara. Je ndiko ndakebura. Hanyuma ugasanga nihenze. Nta ngorane ivyo wewe wagize nibyo byiza. Hanyuma comme je suis pas décidé muri ico kibazo. Ni kuvuga yuko analyse yanje yabaye mbi canke fausse. Je nifuza ko wogira analyse nziza autre kugira ngo ingwano ihagarara. Je ma mission nuko ingwano ihagarara abarundi
turi mu matora amatora agende neza atamita ibisimba abasirikare bashungere igihugu cacu neza bakomere ko navuze nti iyo turi nkabona avance yaba ariko aragwana nabo kugira sinda bavuye ngo mama wanje ni wanda bashigikiye nabo shigikiye kwiramye ingwana ihagarara yumvire tusi baciye babasunika basunikirwa hose bamwe urumva sipoze ko FDLR hariya wazareno ngaha arme Burundi ngaha FARDC ngaha ingwana ikaza isunika je navuze umuriro ukurikira ahasigaye igisaka sigura ko none wakije umuriro akaba ari ivyatsi ino vyaturiwe byaheze umuriro ugenda he mukurikirana hari bisaka hari igisaka none ahasigaye igisaka niye cyo guhungira ndakubaza wewe mu Burundi oya ndabaje umuriro uri ngaha hariya inyuma hari igisaka umuriro ngaha aha twaje guturira umuriro ujahe hari inyuma hari inyuma igisaka ni he ubu gisaka ni he nova ko ari ngaha mu Burundi none sije nabivuze ni realisme absolu icucugira nigiki wewe ushaka ucira bahita gucira ugacucira hajya kugira wa muriro ugirende uhagarare hajya nyene sinzi kuzi gucica ucura zishejo yego baca bagira bagacira hajya ugacuhagira neza kuburyo umuntu utagira ante tarenga nifuza ko ducira uyo muriro nturengane mu ruhuri bega birakunda bizokunda nubuhinga rero bya bukunde umunyapolitiki byinshi igisirikare cy'u Burundi urakizi urazi uko basanzwe barakomeye cyane cyane gose ni gute none twocira kugira ngo twebwe iwacu ntituze twinjirike ni naco nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu Burundi nino musa gumahimiriza kugira ngo ntibasotore ngo binjire anaco gituma bashyizemo ingufu zidasanzwe igisirikare cy'u Burundi ni gute none byogenda kugira ngo ishobore gutorwa inzira jewe nimba bariko baracira c'est très bien nico ndiko ndavuga Imana idufashe uyo muciro bawushireho kuburyo umuriro naho ushika ugarukira hamwe twacira udatambuka yego nukuri turakomya amashi genda ko mamashi kuko nisho navuga turabe ingene ducira uyo muriro nturengana mbega intambara canke ukudahuza kw'ibihugu hangaruka mbizi haba kesi yabikira kimwe pourquoi est-ce qu'on a mis en place la communauté économique de la CEPIDA EAC East African Community uri kurasoma pact ya East African Community na Congo ikaba yinjiye muri East African Community nuko kila kibazo kiyo kiraba muri Est de la RDC kivaho kuko hariho donc ubumwe l'intégration politique économique et sociale ça y permet yuko umuntu ahuri hose uyiyumva kuri mu gihugu cawe bajya bo muri M23 ico barovande bavorubana ko bari mu gihugu cawe ico kibazo carabaherezo ri par EAC nyaje uronka karanga muntu kera je disais moi je discutais avec le président Kenya à ce moment akiri président w'igihugu ca Kenya kuburyo yaciye avuga ati umuntu wese azoba afise identité y'u Burundi muri Kenya nta ngorane kubera EAC kuburyo twariko turaja tuvuye muri intégration économique twariko turifuza kuja muri intégration politique kugira ngo ibibazo vya les frontières bihave bugufi bugesera ni kibazo ni Burundi aha uvuga warikare canke aho handi ntumbaze à l'époque c'était il y a les bami burundais là-bas en RDC bejo naburi bagira ingurane mugabo tugiye muri EAC East African Community tout le monde se sent seul se sent membre de ce pays nico rero twari dukwiye gukomeza abakuru b'ibihugu bari gukomeza kugira ngo uno munsi ubona ko EAC n'inguvu yari ifise ikiragabanuka none dans l'époque je nkiri umwana kandi twarimba micombero Mobutu Habyarimana c'était CPG ugiye mu Rwanda ugiye muri Congo wakoresha CPG les Burundais les Congolais les Rwandais étaient très très bien on a reculé
CIRGL ikora iki twari dufise izabu irazi là-bas urumva rero ibyo byose ariyo de menga turiko turasubira inyuma uno munsi twavuye muri CPG où nous étions 3 nous sommes à l'EAC aujourd'hui nous sommes 8 et demain nous serons CAC où nous sommes 11 et avec CIRGL 11 ou 12 je ne sais pas ça quel est le plus-value par rapport à ça alors one Africa one people one Africa niko bavuga niko tuge manama niko twavuga one Africa one people est-il vrai ou pas? Cette guerre de la RDC c'est une guerre qui n'est pas pour les Africains. Il y a les intérêts qui sont en RDC parce que la RDC ushaka kuvuga la frontière avec le Congo. Le Congo n'en profite pas. Mais il n'y a pas la guerre. La Congo devrait nourrir le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Quand les Congolais sont fiers. Les Congolais ne veulent que la paix. Rien que la paix. Paix en RDC pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Uno musi umubano uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Aho uzekigira cyambere cy'umukuru w'igihugu. Ubona gute? Bon, les relations des pays changeantes. Les relations, uno munsi Burundi n'u Rwanda ufite ibibazo. Ibibazo n'ibibazo bishobora gukemurwa. Kandi vraiment je suis déçu par rapport kuko en certain moment nabonye des actions concrètes permettant yuko les relations z'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi zisubirane. Quand j'étais vice-président de la République, nagerageje aho nshoboye kugira ngo ngiye mu nama hari amafoto menshi mwavuga ndi mpagaze na Kagame abandi bakanduka je ni mu nama ndakumubwira nawe yenda nkamubwira kuko je suis pas prêt à fuir quelqu'un. Je préfère que tuvugane nkamubwira icyo jera ntuma kuramutsa umukuru w'igihugu yego yanuma ati president washiki Burundi umuntu amukiriza yego kandi vraiment nashikiza ubutumwa yego nashikiza ubutumwa umunsi wamwe ati ma telefone basi ndamwite ko namaje none mupiki moi je demandais à président de la République rwandaise qu'est-ce qui en est au juste où est le problème ntacho mbona ati ahubwo umuntu amukiriza je donnais sa satisfaction hari indamutso y'ubujyaje jewe peu importe c'est pas mon affaire ibiri mutwe wiwe c'est dans son affaire je vais pas ibiri mutwe wiwe icyo nzi nuko duhuye mu nama namukurikira nibiki kandi acambwe ati ba jewe ntavyonzi ntavyuzi vous étiez des amis comme ça qu'est-ce qui se passe wasingo mwega nari namukumbuye mundamukiriza kandi nishitsi Burundi namuramutse ti yambwiye ndakuramutse nikime yarigeze kumbwira ati ma telefone basi ndamwitelefonere tubona reka na telefone yo ndaguha reka no guha ya protocole wiwe mugo gwiwe sido iguha alors muri politique je te dis une chose il n'y a pas d'amis il n'y a pas d'ennemis pour faire la paix au Burundi au Congolais au Rwandais la limite iba coup d'état de 2015 ndahizobaho byarabahitse byarahitse coup d'état yani byaheze kandi ariyo nkwezi y'amarere uno munsi kuba jewe ndakubwira si c'était moi tournons la page je tourne la page pour construire l'avenir. Est-ce que nous va rigoter avec l'histoire de 72, 65 ça va me suivre d'abord mon rétroviseur mais j'avance. Si je continue à regarder mon rétroviseur je risque de cogner devant. Vuze ikintu cyuko iyaza kuba ari wewe muri 2015 bya kudeta biba byaraheze ariko kandi umwe mu migambwe abantu benshi bakuzimwo iprona muri kino gihe shimiye amamazo barimo hari migambi bashoboye gushikiriza se bavuga yuko hamwe Barundi bo kwizera umugambwe y'iprona abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 botaha bagahabwa intebe ndetse n'abantu bose bagirwa n'ubucamanza bose bakambika izera uzakiriye gute
Bon, je peux pas faire un commentaire si mukaba n'umugambi wahoramwe boya mba naho horamwo menta uwo mugambwe waranse ko tuja hamwe kugira ngo twubakire hamwe igihugu nico gituma naron abashatse abashimye ko ushobora gufasha nafashije ivyo bavuze nivyo wabo mugabo ukimbaza jewe yego wewe nka wewe ko nuze kuvuga ngo navuze ivya ipro muri oya ariko tushaka kuvuga ivya ipro na yavuze mvuze nti tourno la page jewe sinzi kuranyumva ariko navuga bavuze l'histoire de 72 tout ça je n'en conviens pas les Burundais sont morts ils sont morts à plusieurs reprises non seulement 72 même à d'autres étapes 65 ils sont morts 72 69 ils sont morts 72 ils sont morts 93 ils sont morts même jusqu'à présent ils meurent jewe sinkeneye abariko abapfuye nkeneye abariho ko batazosubira gupfa sinzi kunyumva yego nkeneye ko abariho no munsi batazosubira gupfa abapfuye barapfuye abarundi yabo bose tuje hamwe tuje mu isengero tubasengere mutima mweranda abakiri mu bwami bwabo c'est ça la solution abapfuye ndakubwiza kuri zala magufu ushaka yose ntaco zohindura gene uzuba bushaka bose naco bizohindura igihugu mugo novuga ni arrêtons je trace une ligne ukazorengana aha garatwa je tourne la page d'abord karere kiri bon alors ivuga bya 2015 2015 coup d'état yabaye jewe ndi kubona président de la République en Tanzanie avec Révérien nous étions ensemble nous avons géré ensemble j'étais le chef de cabinet adjoint du vice-président mais est-ce que ukonze uko bimeze bajya bagize les actions il y avait d'autres est-ce que muri no munsi mu Burundi je wazi inkuru nziza yarigeze kumbwira ati Gaston ariyo abantu muceri je te fais un exemple muceri nyamwaro ati ndavye ivyo muceri yakoreye mwaro ati wumva bimeze neza kugira ngo agume yangara alors que ari umuntu valable dans sa circonscription mubwiraze hariyo benshi nkatwicaranye bagize kudeta mugabo turi kumwe twe turakorana uyakoze iki j'ai téléphoné muceri yambwiye ngo nzoba ndakubwiye Martin qui était vice-président de la République il est en Ouganda yari umushinga wateka muri EAR président de la République wenyene yametigasha none Martin yahunzi yoza nka mu gihugu tukabandanya igihugu tugakora ati hariho benshi ngaha mu bashatse kuntembagaza bagize iminsi mikuru turi kumwe nataye kandi heureusement Martin namutelefoniye duce ku bagenzi turi kumwe yabwiye ati n'ukuri je reconnais ça mugabo aha mu Buganda ndamaze kwiyestara ndigisha PCBI la urumva n'umutima wiwe haro nabandi nahamagaye nijewe antaki vice président ndaza gutegera kuri frontière afise umugore ari ngaha afise umwana w'umusirikare mugabo yamaze imyaka hariya pour faire quoi tournons la page tous les Burundais doivent tourner la page pour amorcer une page mais la page tu la tournes mais tu la lis il faut lire la page et la tourner vite pour aller à autre chose uno munsi muri ko biratuma umutekano canke umubano utosekara hagati y'Igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bitegwa nuko hari abagerageje gutera kudeta mu mwaka wa 2015 n'umunsi imyaka 10 irarumanye ariko badashaka gutaha canke ngo barungikwe kugira ngo bashikirizwe ubutungane mbega uribaza yuko vyoroshe yuko bazoshikirizwa ubutungane bo byose nabikubwiye ingwano ni politique tugiye muri ngwano bon toujours la confrontation des idées c'est bon mugabo nibaza yuko jewe mvuga jewe abana vuga ibyabo jewe nishombuza yuko twubaka amahoro
nakubwiye barekurira aha mu Burundi j'ai eu à gérer aussi la crise de 2015 après j'ai vu tout le monde none jewe Nyombare canke uwundi yotuma jewe abarundi tumerwa nabi nusha uyumvira ko bamerewe neza hariya bari nta muzi nimwe imererwa neza iri hanze y'igihugu nico gituma muga ati twubaka amahoro twubaka iterambere abarundi bari hanze bazoza kuri vumbako ntuzorindire ngo mube naka no ufise la vision yo guteza imbere igihugu teza imbere igihugu mwene wanyu azoza kuvumbako muri analyse Apotre Isidore Mbayahaga sanza kurikana bya politiki ya hagufi yagize impamvu abakoze kudeta mu Burundi badashaka gutangwa nuko u Rwanda gonyene hari kuco zigoba gwiyagiriza muri kudeta yabaye nk'umuntu muri ico gihe yari ahari uzi ivyari bihari byose kuri nuko sinzi sinshobora kuvuga un autre pays ucanke Mbayahaga le Rwanda ibamwo itabamwo c'est aux enquêtes je te dis clairement, moi j'ai rencontré le président du Rwanda, c'est Moïse Gabon. C'était le jour où on avait tiré sur un ami, Willy Nyamitwe. C'était Willy Nyamitwe et Zeno Alia. Ce jour-là, j'étais avec le président du Rwanda là-bas. Le président m'a dit, Gaston, je sais muvuga ko ari jewe. J'ai dit ça avec lui. Comment se fait-il? Mbwira ingene muvuga ko ari jewe nagiye gutera hariya naha. Ce que je lui ai dit, monsieur le président, igihe babivuze gutyo, ntihagire ico uvuga, bica vyitwa ko ari complicité. Ko nsanzwe nzi ko président w'u Burundi na wewe muri abagenzi 2005 le président Kagame est venu en route si je ne sais pas si tu te souviens sinzi n'imiduga ya campagne ya 2005 je ne sais pas c'est FPR qui aurait peut-être aidé à cette époque-là Nicolas Mouguier président de la République non dit Gaston qu'est-ce que je peux faire l'essentiel c'est de comment arrondir les angles les uns les autres pour bâtir une paix durable. Il n'y a rien ni clair, ni réel. Le président de la République, nanje livyo ushaka, none arivyo ushaka habuziki. Telefone yiwe. Yego. Nanda guha mutanga. Je nanda guha telefone yiwe. Eka uramwirondere, ndaguhe ya protocol ko ndamuzi we twariganye tuja kuvugana, mugabo hagenda kubwira ikintu kimwe. President namanda babwira ni kindi kintu. Chakwe vice, chakwe premier ministre. President Gumari president. Ego, president Gumari president. Nukumwubaha, kamubahiriza dans sa vision. Mugabo guhanura si bibi, uravuga ukarengana agenda. Ego. Yes, turi mu gihe cy'amatora mu gihugu cyacu Burundi. Mbega ni gute umuntu cyangwa umunyagihugu wese agomba kwitwara mu gihe cy'amatora? D'abord rwa mbere matora nuko nabonye abarundi barihebuye. Maze iminsi nsha henshi kandi bihebura bavuga ati ibyo by'amatora byanyu shaka mutware hariya mugire gute mushaka alors n'ingwara ikwihebura n'ingwara kuko politike utayigiyemo irakuzana akarambaraye kera mamuga nti ureka gutora ubwo ntureka gutwagwa kandi ugatwagwa uko utashaka je nama numvi ari umunyepolitike umugenzi cyane kandi nkunda mugenzi w'umunyagisagara ngaha numvise avuga ati ibana amatora muragenda mu bitabaguriye hariya reka ubitabaguye uhindura iki mugende mutore uwo mushaka ntimutore ku gitsuri je nama ndababwiye 93 les Burundais ont choisi le Frodebo. Pas parce qu'ils aimaient le Frodebo. Non.
C'est parce qu'ils voulaient un changement. Les Burundais ont voté l'Iprona en 61. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient tellement l'Iprona. Parce qu'ils étaient agacés par la façon dont les Belges dirigent. Zanamagi, Zanamasoro, Yamir Mounane. Les Burundais voulaient l'indépendance. Ce n'est pas les Belges qui allaient donner l'indépendance. Il fallait, même n'abakozi baje ba PDC cyangwa baki. Mu kazi k'amatora batoye Iprona. Kugira bagirene turonke ntayo kwikukira. Nico tuvuga muri CDP la première phase ico biti ingunga ya mbere. Ingunga ya kabiri tuvuga ati igihe Frode yateye. None mwese ntibamara wewe tu étais encore jeune. T'es pas là. Tout le monde s'habillait les couleurs rouge blanc. Bouillard quoi la campagne, c'était une campagne extraordinaire tout le monde avec les bis de l'Otraco. Nous nous sommes madeni à Otraco chari. Je sais. Il y a les dettes qu'on n'a pas encore épirées de l'époque là, de 93. Mugafata mabisi ya Otraco, mugafata Gitoro parce que vous avez les moyens de l'État. Mais le 1er juin, c'était comment? C'était le Frodebo. Dada yagendera mu Chevrolet, sinzi ko bizi. Yafise ka Chevrolet agendera mu gativyuma kagira gute, mwe mukaja mu biharaye mukagira mugabo le 1er juin ils ont été surpris. On a gagné le Frodebo. C'est ce que nous disons deuxième phase historique du pays. La démocratie. Nta muntu azova mu démocratie ntibaho ntigira gute canke indépendance ngo turabihevye. Non. Quand le CNDD a gagné, vous croyez que tout le monde était membre du CNDD? CNDD yabaye malin, abashinga amateka ba Frodebo. Bamwe nibo yakoresheje baba mu matete de liste yabo. Bacha bagira gute? Batsinze abarundi bose ari abafrode benshi. Ari abafrodebo. Kandi mukuru w'igihugu ico gihe était candidat kandi yari sûr et certain qu'il va gagner les élections. Connaissant les Burundais ont choisi le changement parce que les katyusha qui tombaient des collines en ville, les katyusha les gens qui bafata abantu mibarabara bakababwira gutya na gutya ati marundi turakeneye ko turuhuka ivyo bintu reka dutora turuhuka ivyo bintu. Nuno munsi kaburushe wakeneye kuruhuka uratura icyo ushaka. Sinakwiye gutorera twebwe muri CDP dutoye c'est encore mieux. Ari abandi batubwira bati mbega mwebwe ibiri kuravuga reka n'ivyo abandi bavuze. Yego. Abandi baje gusaba amajwi bakubwira gutyo nyene. Moi je dis comme ça. Tu es dans l'océan. Uri mu bwato. Muri océan. Ubwato bugatoka. Hakaza ubundi bwato. Ukubwira ati simbira muri ubu ndakujabukana. Wemera kujana bwa bwato cyangwa usimbira mu bundi? Usimbira mu bundi. Nuko bimeze. Hanyuma ni ubwato nibwagira ingorane nabo haraho hoba haje ubundi bwato ukabusimbiramo. Sikura. Kibarirwa n'icumva, kirekwa n'ikibona. Nayo byo kuvuga ngo abarundi bariyakiriye. No. Kwiyakira ni ingwara. Ni ingwara kwiyakira. Sikura. Jewe navuze ko nakazi fise kandi je fais la politique, rien que la politique. Tu vas ingo tuhariye politique par la violence. Oh yeah. Jamais. La politique ingo duhariye tudiscute, jewe ndubaha ubutegetsi, nzokomanda bubaha kandi tuzokoma dukorana kugira ngo mpanure. Yego. Ningaho kugira mpanure. Ari umutama yambwiye ati ngo inera. Uyibegera ku bwayo. Yakuru bwatsi. Bavyumvira. Dufashe dusigurire hano n'abandi benshi ngabatataho. Inera ni iki? Inera uyibegera ku bwayo, igakuru bwatsi. N'umuntu yawunshiriye nayo ruguru ahantu hamwinshira none ça veut dire quoi mon vieux? Et il a eu le temps de m'expliquer ati nous avons droit au carburant. Les Burundais ont droit au carburant. Mais quand on nous donne 20 litres, nous applaudissons. Alors que c'est notre droit. C'est quoi byumvise? Yego. Rero bari twebwe jewe rero je suis franc ndakubwira uko ndabyumva. Yego. Sans mu byo wamuvuga cyane ndetse ugashimikirako haba no mu gihe ukiri umukandida acari ico gukura ubwoba mu bantu ndetse no kuba bene gihugu bazoronka ivyo bafungura aya makantine. Eske
hari ico ubona leta yoba yarakoze mu bivanye n'ivyumviro bya wari ufise canke no musi imigambi yawugeze hehe honorable yewe ni wasinda wewe canke unagatsinda azonyumviriza ivyo ndavuga muri iyi radio yawe cyangwa muri televiziyo yawe abikurikize afise uburenganzira bwo kubikwiza canke ntabikurikize ico nzi nuko icambere kishoboka mu Burundi kura ubwo mu Barundi umurundi yishire yizane umurundi amaze kugwa ubwoba akati genda nkasuma nkataha ninabura nkataha nta wanja wangura ntabwo wabwinaka naka amarazo yabonetse icya kabiri nugushikiriza umurundi wese ico yifuza kugira umushikiriza umurundi ico yifuza wamuhaye amahoro wamuhaye kwigenga akahanyuma hari ibikorwa leta itegerezwa gukora kugira ngo ico yifuza akironka jewe je disais hariho ikintu cyo anagesa par exemple cyo kugura ibigori cyo mwana bashinga batera nababwiye leta nishobora kudandaza idandaza izohomba ugiye gufata ngo anagesa hari mu edo leta ngo zishize ngo hariho umudandaza ujya abijeje faites la régulation pour que les commerçants badandaza neza. Il y a le favoritisme. Laissez les commerçants travailler. Nous les politiciens, nous sommes devenus des commerçants. Et nous faisons une commerce déloyale, une concurrence déloyale. Et nous encaissons l'argent et nous allons placer l'argent ailleurs. C'est vieux. Mais le commerçant, à Kenyako, laissons les commerçants. Bakore ubudandazi twebanye politique tugire politique abarimi barime hamwe n'abindi ko bitagenda neza mumwe mu migambi ikomeye yoro washikije ndetse n'abarundi benshi bavuga ati nukuri turarenderanye igisha haro refectoire haba hariho kandi nuko umunyagihugu wese ashobora gushikirwa n'inka amakandi n'ibijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura ko izubakwa mu misi 90 koko si vya bindi abantu bariko baritoza ndetse no munsi badushikiriza imigambi itandukanye ukavuga ngo mubikore bikagora koko ari kubakisa ibisi 90 sinari kuyubaka nkuko bari kwarayubaka no munsi mugabo jewe nkwigeze gutwara kino gihugu ciye haja ku isoko ndababara mu minsi 90 ijya soko yari gusubizwa uko yari iri mbere ikanarushirizwaho gatoya ariko no munsi dufite mbona kazoza nini kubaka isoko nini nk'ijya ni hari yabuze ikibanza kintu cyo kuyubakamo ivyo ni jewe bazi ikintu kigoye ari umuhungu Fabrice agira ivyumviro vyiza cyane gose kandi ndamushigikira cyane gose ni mu Barundi bake qui accepte ces idées nziza mugabo avoir les Burundi uko bameze yego inde Burundi no musa afata amahera y'ingo yaguhaye ubwo azokunguke mu myaka 20 cyangwa 15 oya Abarundi no musa bati tuvane ko mwana ipe zangu nende yego urumva rero ni risque il a entrepris un très beau projet pour le pays yego mais Abarundi amahera nabonye biragoye icyaka leta yavuze ati tufata amabanki ufasha amayu uhereye kubaka ya soko n'imitahe y'amabanki yose nta banki zoca ziba vide ikintu cyariho nuko ijya bank jewe ko ndabibona uko nari kubikora ngize rusansuma yabakora muri ijya soko boss mu minsi 90 bari kuyubaka bonyene atafaranga rya leta rigiyemo bari disponible none uravye amahera bariha aux alentours hajya bariko baradandariza yakoranyura yase giti wako mu Barundi hariho abakikunyotewe umva ko bawukeneye mu butegetsi iski uha ico cizere yuko honorable Gasosi ndimwe ashobora kugaruka mu ntwa jewe no munsi nakubwiye mu bitoza sindimwo ushobora kubamo abanyepolitike umbiriza ndiko ndakubwira nuwo wese wafise agahinda canke yiyumvira ko ngira ibiki canke sindimwo mu bitoza jewe mugabo nafashe inzira yo gushigikira bamwe mu bazokwitoza
icyo gituma nashigikiye umugambwe CDP niyo naboneye ijwi ryanje yo kumvikana kuko jewe sinemera kunyubaka inzu mu kanwa oya nshobora kunyubaka inzu mu kanwa mu gihe ata violence ata destruction ataki jewe ndi libre d'expression itari violente itari agressive mugabo nkagira ina analyse ko uno munsi nzoyigira ejo ni watwara nzobigira hamukabona ko ico navuze twocumbikana urashaka kumama gati mfashiki je suis disponible à aider la République à aider je suis redevable devant le peuple burundais je peux m'en aller comme les autres mais je me sens redevable au peuple burundais ma contribution est toujours nécessaire uyikunta yemera nzoyivuga yego yes mu gusozera ikiganiro cacu uno musi turi mu gihe c'amatora ukabona neza ko biko bagenda neza ariko kandi nk'umwe yigeze kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni kiye kintu kumbure ho ukuramo ubwo ubwira abarundi muri no mwanya basinzwe gukunda basinzwe gukurikirana bo unkunda tora CDP duhindura ibintu sivyo nakubwiye mwe mu migambi mufise ni igihe basi d'abord mugambi wa mbere wihuta nuko CDP ishiraho ikinamatora igafasha kugira ngo ihe intwari ziwishobotse umukuru w'igihugu kugira ngo zifashe umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu acafise imyaka 2 yego yego CDP twifuza yuko abo bajene twashizeho baba abantu clairvoyant nibatogwa bafashe umukuru w'igihugu kugira ngo umukuru w'igihugu ivyo akeneye abironke banyuma cyo ncambere twihutira aravuga ngo twubaka ibi mu washinga amateka ntuvuga uzokubaka iki hajya umutegetsi n'umwe mu gihugu ego se barumva abandi bashigikiye umutegetsi nkashaka yuko l'Assemblée nationale iba une assemblée nationale où le débat abariyo iprima kandi l'action du contrôle de l'action gouvernementale iba réellement le contrôle kuko habaye kuba le contrôle de l'action gouvernementale ça aide le président de la République à bien faire et à bien choisir cyamenisho cyakabiri nuko umunyagihugu n'umutwagwa bakorana ivyo abanyagihugu bashiraho mettre en place un observatoire ishobora kwinitier les lois kuko no munsi les lois nabaze kubona les lois zijaho par rapport aux circonstances de la personne ou du moment la constitution twashizeho il y a des lacunes que j'ai déjà observé malheureusement j'étais là mais je ne pouvais rien faire parce que une constitution itubwira yuko le mandat du président de la République est de 7 ans le mandat de l'Assemblée nationale est de 5 ans imaginez cette formule donc au Burundi après 2 ans nous serons aux élections après 3 ans nous serons aux élections donc nous serons tuzoguma mu matora iyo utavana ku imisi yose le temps yo guteza imbere igihugu izo amukeyi pourtant mukitukibiyumvira twavuze ati 7 ans umukuru w'igihugu azoba yateje imbere igihugu mugabo amakuru uravye umukuru w'igihugu uno munsi ari muri campagne sivyo ari muri campagne 2027 azoba ari muri campagne ukuvuga kandi campagne ça se prépare au moins une année ou 2 ans si vous voulez présidentielle c'est encore donc le Burundi zo matora ya misi yose utavana ico kintu kwikura yes nibaza ko no kumwanya watujanye ariko nibaza ko usozere ikintu ciza nibaza ko ikindi gihe abakunzi African TV utwemerera kugira ngo tuzogaruke kandi tugisesangura ico onye kuko ni ikintu kidasanzwe cyane gose ndabashimiye cyane gose ndashimiye komantezi wanje zifatwa washaka nabonye abandika ibi canke bandika ibi jewe mvuze ivyo numva no hanura nawe vuga ivyo wumva wohanura byiwawe hanyuma umwavuze undi akavuga abahanurwa baca bagira synthèse bakaraye impanuro yo yotuma tuva mu uja tuje mu kumurongo yego bashimye cyane gose reko mwanya amashoyo kuduhereza hano oya
murakoze cyane rwose bibaza ko nakunze African TV nabonye baryohewe hama kandi muri commentaire munsi kugira ngo tuze twagura ndetse n'ibitandukanye n'umunyepolitike afite byinshi yabayemwo yaciyemwo kandi azi kuguca cy'u Burundi bwasuye gutera imbere ndabashimisha rwose mu gisima dukurikiranye ndakusagira subscribe asante sana